nkumva umengo abana bocamererwa nabi natandukanye n'umugabo ataco dupfa tutararabana nabi nta mpamvu yotuma nsiga abana bagasigara bamererwa nabi egume ntibari kubura aho baja mu miryango yabo bari kujayo ariko nyine naca mbona umengo hari kosa noba nkoze rinini nuko byabandanije hanyuma gikuru nashira imbere gusenga kuko iyo ntaja gusenga kweri sinzi gira n'ubundi manara mushizeko niko ndavyibaza nobwira nk'abamama bamwe usanga bari mu ngo ataco bakora bakagira ico bakoze jewe tubanye n'umugabo naciye ntangura ibyo kudandaza nkagenda mu isoko nkadandaza naronse nkasuma umugabo nawe agasuma tugahuriza hagati rero bimaze gushika akava mu mubiri ego naravunitse kubera mbuze umutware iki ivyo yahora akora rasi ibiki ariko naje kwa narimenyereye kugenda kurondera ntivyashikanye kure cyane yaho nogira ndasegerereza oya Mwaramutse namwiriwe abakunzi ba Roy TV mwese muriko mwadukurikirana vaye naho muherereye ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Uno munsi n'umunsi special turi mu kiganiro ingo n'umubano. Ndi kumwe n'umutumire wanje umumama w'ubwiza umumama tuje cyane umumama w'ubuntu. Reka sindamuvugira byinshi banze ndamwakire kuri micro za Roy TV. Ndakwakiriye kuri micro za Roy TV. Murakoze cyane. Umeze neza? Ndashima Imana. Ndabibona ari byiza kwera uraberewe. Ramusa abakunzi ba Roy TV n'abako bakurikirana Roy TV muno mwanya hama bamenye amazina yawe bamenye ati turi kumwe na mama kanaka kazi. Ndabaramukije mwese bakunzi ba Roy TV ku mazina yanje nitwa Nzeyimana Dafroze. Nkaba ndi umama w'abana batatu. Okay. Mama nde? Mama Jado. Mama Jado. Kuko umuntu yaramaze kuronka ibibondo yemwe kirazira kumuvuga mu izina. Sivyo none. Mama Jado, uno munsi turi mu kiganiro ingo n'umubano. Uyumva gute kuba kuri micro za Roy TV? Numva nezerewe cyane. Wow. Tuza kukenera kumenya byinshi. Kuko ikiganiro ingo n'umubano kiragutse ndabibutsa ko ikiganiro ingo n'umubano ari ikiganiro dutumiramo abatumira batandukanye abubatse abo byashitse bikanka bakawukana abapfakaye ni kuvuga abapfakazi n'abapfakare bose muri rusangi batumira kuri micro za Roy TV kugira ngo tumenye ibintu n'ibindi vyo mu rugo ibituma rukomera ibituma rusambuka n'ama challenges agenda atandukanye abera mu rugo. Mama Jado ndazi bimwe ariko ibindi aza kwivugira kuko abantu barakenera kumva ijwi ryawe bumve icyo ubayagira muri kino kiganiro. Ndabibutsa yuko Mama Jado ari umumama w'umupfakazi amaze igihe kitari gitoya abuze umukunzi wiwe ari wo mutware wiwe. Rero uno munsi namuzanye mu kiganiro ngo n'umubano kugira ngo icyo utarumva nanje ndacumve tubyumvire mu kiganiro ingo n'umubano. Ariko nturire oya sindira ndakwibutsa ibyakubabaje cyangwa se iby'umukunzi wawe oya ariko nikiyago sibyo none. Yego. Turazi yuko urukundo cyangwa se urugo n'urugendo usanga rurimo ibintu ama challenges atandukanye. Kandi ndazi neza ko uribuka ibihe wagiranye n'umukunzi wawe ukuntu byagiye biragenda. Mbega wo tubwira uciye ku mayange urugendo rwawe n'umukunzi wawe gushikaho urupfu rwaje rukabatandukanye. Ni kuvuga bya bihe ukuntu urugo rwari rumeze kugira ngo aho nshaka kugera no munsi tuze kuhagera. Mu bisanzwe nta mpamvu nto bivuga. Ariko twamaranye igihe gito cyane twamaranye nk'imyaka 5 yonyene. Rero tugitangura kubana byari bimeze neza mu rugo ari amahoro cyane meza. Rero biragenda buke buke tangura guhura n'ibibazo buri mwanya ibibazo hanyuma aragira igihe nyene ava mu mubiri. Rero amaze kuva mu mubiri je naca mbona yuko nyene gaheze
ubuzima ati burapararangana taha neza na neza ubuzima burahagaze. Nari mfise abana bato, umwana mukuru afise imyaka 5, uwa kabiri yari afise 2 n'inusu, nari nibarutse umwana agira 3. yakiri uruhinja namwe barutse itariki imwe yo ku 11, umugabo acava mu bitereke 5 zo ku 11. Ntivyari vyoroshe pe, byari bibabaje, ni hatari nyene, ni hamwe ho kuvuga ati kwiyahura kuraguma. Canangura ubuzima rero bwo kwibana jenyene, kurera abana jenyene. Navuga ati imbere n'inyuma nta wundi wo guhanga amaso. Nyene harageze igihe mpakwa kuja muhira. Ndavuga ati kweri ahana utuma genda muhira nyene nkicara kuko ndabona yuko gaheze. Kuko nari mvira ati je nzoshobora kurondera ratio y'abana, abana 3 kandi abana 3 ukiri umuvyeyi ufise uruyoya. Je nzobishobora. Ndabona ati kweri ngaha karaheze ngira ngende. Ariko naho kubw'Imana, kubera Imana narajinyitse ndatimbirako. Burya rero ndicara ndasenga Imana, cyose icaba cyose nacereka Imana. Urazi nyene ntiba vyoroshe kubura umupfakazi, harya ntivyoroshe. Haragera n'igihe ndiko ndagera nko mwibarabara, nkabona nk'umupapa akuze n'umumama akuze bari kumwe. Ndeka kubesha, nararira mu Kirundi, nkarira neza. Ndibuka umunsi umwe aho kwisoko yo mu Kanyosha, nahahuriye n'umutamakazi bavuye gusuma. Umupapa uwo mutama yari yikoreye utuntu ku mutwe, n'umuwo mumama wo mubibi yikoreye utuntu ku mutwe. Ndahagarara neza, ndabaraba, ndabitegereza, ndavuga ati Mana, kubera ikije wanyemereye ko bimera uko. Urabona abandi no kuri raba barasazanye, none nanje ndabagene vyagenze, wamoye iki n'igiki nakoze catumye bigenda uko. Nagiye nurikisha ndarira, sinabangane mwe barabara, naraturikije ndarira neza mu Kirundi. Ariko nyine harageze nyine igihe nguma nihangana, nkagenda ku rusengero, abamama bakanyihanganisha. Narimba muri korale y'abamama, bahita korale y'abamama 1000, barambaye hafi, bakanyihanganisha cyane gose. Nukuri Imana ibahezagire. Tuzi yuko iyo bishitse umumama agapfakara, hari ikigeragezo kindi citamo c'abagabo. Ugasanga ujya mumere n'umupfakazi, cyangwa ugasanga ibyo nabo bavukana n'umugabo, nka bene wabo n'umugabo, bakifuza ko botora umugeni. Ugati ko umusaza wanje mukuru yagiye, reka sigare ndaba urugo rwiwe. Bahora babigira kuvuga ati hako yoja mu wundi muryango, reka mumenye ngaha mu muryango. Mbega nta bigeragezo nk'ivyo wagiye ubona, nk'ibigeragezo by'abakurondera kuko ucari muto, uri mwiza? Mbega washoboye kugwana gute urwo rugamba kugeza aho imyaka 10 irumanye umugabo yarasezeye isi, ariko ukaguma uri wenyene ntiwifuze no kuja kundi umugabo, ukabona ko kubibamwe ari ibintu bisanzwe? Mu bisanzwe ikintu ca mbere cyo nabonye no kuba mu Mana, nico kintu gikuru. Kuko utari mu Mana ntigo bishobora nyine ni daje, niba byoroshe. Ariko novuga nk'abana mwanje nta nabahari na benshi, oya ibyo ntibyabaye kuko barubatse. Twakwimvira ko bagira umugore wa kabiri, mba nyine ko biba bigoye. Hanyuma nk'abandi nabo ntibobura, ariko nyene kubera hari ibintu je nishizemwo, nkumva umengo abana bo camererwa nabi. Natandukanye n'umugabo ataco dupfa, tutararabana nabi. Nta mpamvu yotuma nsiga abana bagasigara bamererwa nabi. Egume ntibari kubura aho baja mu miryango yabo, bari kujayo. Ariko nyine naca mbona umengo hari kosa no bankoze rinini. Nuko byabandanije. Hanyuma gikuru nashira imbere gusenga, kuko iyo ntaja gusenga kweri sinzi gira n'undi manara mushizeko niko ndavyibaza. Iyindi challenge nayo ikunda kuba iyo ubuze serugo. Urabona ko umugabo niwe bari umutware, ahanini ni usanga hagarikiye umuryango mu kumenya ivyo gufungura, ivyo kwambara, abaja mu mashuri, ibintu nk'ivyo. Mbega urwo rugamba waje kurutangura gute mu rugo rwawe?
usigaye uri wenyene ngo murera abana abana barafungura abatangura kwiga baraja kwiga usigaye uri wenyene mbega waronse ubufasha ko yanagusize ufise uruyoya mbega iyo situation wagiye kuyigera gute kugira ngo uvuge nti reka mpagarare mpambane ikintu ca mbere novuga nobwira nk'abamama bamwe usanga bari mu ngo ataco bakora bakagira ico bakoze jewe tubanye n'umugabo naciye ntangura ibyo kudandaza nkagenda mu isoko nkadandaza naronse nkasuma umugabo nawe agasuma tugahuriza hagati rero bimaze gushika akava mu mubiri ego naravunitse kubera mbuze umutware iki ivyo yahora akora rasi ibiki ariko nanje kwa narimenyereye kugenda kurondera ntivyashikanye kure cyane yaho nogira ndasegerereza oya nobwira abantu rero nk'abamama bamwe usanga bicaye umugabo yaramugiye kudandaza akaca yicara akaca abona ko imbwa atacu yokora yovunika iki fise abana vyongora kudandaza nomubwira yuko uja gukora akagira icyo akoze kuko ushikiwe n'ikibazo uza kuvyiga utari bubishobore nk'ubuyo baza gushika nari umuntu nguma nicaye twose umunyu isabuni ntega amaboko ku mugabo vyari konkomerana cyane byaca bituma ngenda gusegereza nibyatumye rero ntajaragurika cyane nico cabayemo kubera iki narimenyereye kurondera wafata umwanya wawe ukavuga ati reka nje gupambanira abana banje ndabaronderera hari indi challenge ikunda kuba ku mudamu usanga ari wenyene sote nk'abari bavuga ati je ntiharagira ko ndongorwa canke ubona ati yarafakaye muga akavuga ni reka nihangane nirera abana banje hari abantu bace batangura kubona nk'ukumenga ati none kwika ataja kundi umugabo imyaka yose peut-être yashatse kuba indaya ahujya ako kantu karaharawe ubabonye gusa umuntu atari nko mu rugo canke se yatevye gato yakurubamo canke wahukanye bashavuga n'uyu yashatse kuba indaya ugasanga nyine niko kantu bamutuka nubwo biba bitari byo mbega wowe ayo majambo ntibigeze uhura nawe mu kibano ko turazi ko bibaho ugasanga nico kintu babona yuko botuka umuntu canke se bovuga ku muntu mu bisanzwe byo ntibibura barabivuga nyene imyaka ingana uko kose kwaha ngo nawe se umubiri gusa bahohoho ngo niba barakuroze ndibuka rero nibigeze kumbwira hari nubigeze kumbwira ngo niba barakorokewe tamye nkorokerwa nayo kuba afise bajya abana niko naciye ndamwishura urumva rero mu bisanzwe byo ntibibura nyine abantu barabivuga ngo hajya ziguma hajya ngo kubera iki gafise ngo ibiki n'ibiki bazi kwavuga byinshi mamaza bahabara ibiki ariko mu bisanzwe bivana n'umuntu ugasanga bivanye n'umuntu ihangiro yihaye runaka tijewe nafashe ingingiyi mu bisanzwe je kimwe ndaraba mu ngo zubu ni hatari zirara zirasha gaca zikazima ukabona umuntu nyene kunzira asa neza aratagase hamwe kwimvira ati urya warahiriwe ati coma basi nkamera nk'uyu naho woshika hariya ukumviriza ibiri hariya mu nzu wumvaho wiruka harasha rero ibyo kenshi narabikurikiranye ugasanga mama bamwe turaganira kumva nyine bararira iki cyavuga ati nuko ubu ndaryama nkasinzira nkikangurira aho nshatse ariko ninagenda kuyikwegera nzoryama byuga n'amastress yo mu rugo tereka amaye ntenyenye ndera abana banje sinze ngira amastress y'umugabo ngire n'amastress y'abana banje hariya bariko barapfa rubi ibiki nyene imyidogo iki haragize nigere mbira ati mu muryango bazovuga ati nanyuko yarabataye sha nanyuko yarabataye nibyo muri mwo nibiki mvuga ati aha hantu nuko haraba neza reka mane nicare ntuze ntanzira kirasha reka nitekane no kwisha biganiro ingo no mubana aho tumenya byinshi ubuzima bw'abantu bari mu ngo ababukanye abapfakaye tumenya ati mbega ubuzima buca bugenda gute cyangwa se wavyitwayemwo gute cyangwa uriko uravyitwara mu gute hariho abantu benshi iyo habaye ikibazo nk'ico cyo cyagushikiye ukibona nko mu mezi abiri ararongoye canke ararongowe umwe ararongoye canke uwundi ararongowe mbega nicaye ikintu wohanura bajya abantu
bihutira kurongora kuca barongora canke se kuca barongorwa bamaze kubura abo bakunda canke nk'abarya babikora wowe ku bwawe ubabona gute? Mu bisanzwe barya abantu babikora biravana n'ukuntu bari babanye n'abagabo babo canke abagore babo bari bubakanye, kuko birashika ugasanga abantu bari babanye neza akaca avuga ati n'ubundi zari ingorane n'ingorane, reka rero nabe ko nokwironkera aho nduhukira ntabe ko noronka amahoro. Mugandi nawe ugasanga birashitse ku ngorane z'ubuzima akavuga ati jewe ndi ngaha abana bangana uko nzoshobora kubagaburira ko nicaye ngaha mu rugo nzobigenza gute? Ukaca usanga aronse umugabo amufasha akavuga ati jewe urazi ko baremera ngo nzogufasha, naho batabikurikiza arashobora kwemera ngo nzogufasha ngo n'abana iki. Ukaca usanga uwo mugore aciye agenda kurongorwa ahandi kugira agirene arabe ko yosova babana yasigarana, kugira arabe yuko yoza aramufasha bose bakabandanya babaho. Rero mugabo hari yayo ingaruka ukaca usanga babana arabanse kari yari yavyemeye. Yego atabo bana sinkibakeneye iwacu. Yego rero no hanura nk'amama bagenzi banje bibashikiye ntiboca bihuta kugenda, bogerageza uburyo bwose Imana ntiburi kubigenza akaja imbere y'Imana ikabafasha, kandi irashoboye inzira z'Imana ni nyinshi ikamenya ukuntu ibigenza bakababandanya babaho, akabanza karindira agatuza. Hariho n'abapapa nabo bapfakaye baca bihuta kurongora, hari igihe baca bavuga ngo fise abana sinoshobora kubakurikirana jenyene ngira ndondere uwubaba hafi, ariko kuba ari kwihenda harya mukasoni ntakubera nyoko. Hari igihe uvuga ngo nivyo washatse abana wabakunze ukaca uzana wa mugore akabaryagagura agasubira, kuko barya abana nta jambo baba bagifise imbere yawe, naho bakubona nka papa barashobora bakubwira akantu kari ku mutima, wa mudamu akaba yabaye hafi n'ibijisho akagutungira ujisho uri umwana nawe ucuhora, akaca banguka kukubwira amakosa y'abana n'abana bataravuga ahubwo mbe ntibabe bakironka nabo bavugira. Rero no hanura n'abapapa naho nyene biba bitoroshe bashobora gupfakara bakaca bihuta kurongora, bobanza bakarindira bobanza bagatuza nyene bakagirane bakarindira agacamo nk'imyaka naho itoba mwinshi mugabo abana bakigirwa haruguru, akazotuma azana uwundi mugore basi avuga ati bazokwimenya naho bagusuma basi nofata nkabashira bamwaha umugore tukabanaha nkabaharasyo, ariko ntibagume baturubikwa n'umugore. Iyo niyo mpanuro numva umengo noba. Byiza cyane. Uno munsi ikiganiro cyacu ingo n'umubano ntabwo tuza kukirandiza cyane kubera ntabwo tuje gusoma urusaku rurerure kwa Mama Jado. Tuje tuyage gusa ikiganiro tuyage twumve mbega ubuzima mwace mubwitwaramo gute, mbega n'ibyaye ibintu byabafashije kugira ngo mushobore kurera abana banyu gushikira saha, mbega kubera iki mwavuze mutereka nigumire ukuntu yihanganye sinibutire kuja kundi umugabo. Ivyo byose tuba dukeneye kubimenya. None Mama Jado woba utegekanya ko uzoja kundi mugabo? Urumva mu bisanzwe mu mibereho ya kino gihe rero ntivyoroshe. Ku bwanje ndavyumvira ati azogira igihe nyene ncike. Yego niko nobivuga. Kuvuga nk'ubu canke urindira abana bakure cyane none habuze mu bisanzwe abana urafata ingingo canke nturabibona neza? Ntabyo ndabona neza. Okay tugarukiriza yari Bella Shakaro kuri micro za Roy TV. Reka tusoze igano cyacu no munsi cyingo n'umubano. Mama Jado hari akajambo tekerera kanyuma bari ko baragukurikirana sakanyuma kuko nibundi sinda kwicuri muzima, akajambo twaherariza ko mu kiganiro wotekerera bako baragukurikirana. Akajambo batekerera ndagomba kubasaba nk'abamama bagenzi banje baho ikibazo nco nahuye naco, ndabateye intege ntibihebure, mujuru dufise Imana ishoboye vyose ntizobura ngene bigenza. Kuko nanje naricara nkihebura nkavuga ati ngako ri harabavye, ariko nyene Imana yaranyene yaravya ukuntu bigenza tubandanya tubaho, kandi nabo nyene barabayeho. Rero gikuru no gusenga, nico kintu gusa no basaba bakabandanya imbere y'Imana. Imana ntakinanira.
yego nziza cyane. Yari Bella Shakaro kuri micro za Roy TV kumwe na Mama Jado mwenga bwa kamera Pasi Pro. Reka tumubwiye duti kudo shapo mu kazi kawe ukora neza cyane, tuzosera kandi ubutaha. Ciao ciao. Ibutangwa muri Roy TV, ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Ico utarabona uterekwa n'ukuramba, bintu nyaragase duhuriye muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV, amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV, ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV, n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV, nyaragasa tutinduta muri Roy TV. Kahuye n'amativi atandukanye, ibitabo bigaciye